ego cyane nimba worship ari response ari inyishu dutanga ku kwishura kw'Imana biragaragara yuko uko tuyitahura uko tuyimenya niko worship yacu cyangwa inyishu dutanga igenda kuja kuba yimbitse rwose kandi ihindura ubuzima bwacu bwose. Niyumvira yuko muri Bibiliya hari imigenderanire hagati y'ingene Imana tuyisenga, ijambo worship nkunda kuritraduza no gusenga, ingene tuyisenga n'ingene tuyizi. Imana iko yakurikirana umugambi w'agakiza, ihamagara ubwoko bwa Israeli kugira ngo ubwami na mbere bwishurire, maze nabo bayihindukire ubwoko bw'abami n'abaherezi, bayihindukire ubwoko bw'abadorateur. Mugambi w'igihe Imana ihamagara Abisirayeli ntibari bayizi neza, byasabye yuko Mose agenda akababwira ati iyi Mana ni imeze uku, yitwa gutya. Bari bakikujwe n'ibigirwamana by'abanyegiputa, hanyuma mu nyuma ibatwara mu bugaragwa, ibahamagara ku musozi wa Sinayi, naho nyine ikongera ikivuga, ibahereza ivyagezwe, ibarungikira abavugishwa. Ni ukuvuga ko Imana yarateguye ubwo bwoko mu kubwishurira ngo bayimenye maze bahinduke les adorateurs. Hariya mu gitabo ca Yesaya igice 6 tubona Yesaya abona Uhoraho yicaye mu rusengero mu bwiza bwiwe, hanyuma avuga ati yo ndi umunyaminwa yanduye. Iyo confession, iyo repentance nayo ni nyishu kuri worship. Yaheje kubona Imana mu gitinyiro ca mu kwera kwayo mu bwiza bwayo, maze avuga ati yo ndi umunyaminwa yanduye. Mugandi tubona gusa réponse mu buryo bwa confession, mu buryo bwa humilité, mu buryo bwa contrition. Turabona na réponse mu buryo bwo gukorera Imana, bamwe bavuga ati nduma nundi hano nuntume. Gukorera Imana is a response. Uko umuntu amenya Imana yumva umutima wo kuyikorera urushize kwaka gose. Hanyuma muri bukamwe Toma Yesu azutse mu bapfuye, naho nyene Yesu aramuhamagara ati kora ngaha anye mu rubavu rwanje, koraba itegereze, experimenta, numbone ndi hano ni jewe. Hanyuma Toma ngo agaca amupfukamira hariya muri Yohana 20:28 avuga ati mwami wanje kandi Mana yanje. Kwitegereza Kristo mu gihe waciwe wishurirwa birenze by'amajambo twavuze tuma Yesu yarapfuye ku bwanje. Iyo mwihemu yarayuguriye amaso yakuvyaye ku musaraba, umva upfukamira Yesu ugati mwami wanje kandi Mana yanje. Iyo ivyizigwa vyacu ari ivy'ukuri, n'inyishu ya worship bari y'ukuri. Iyo ukwizera kwacu, iyo ivyizigwa vyacu ari ivyo umurenzako, usanga twaratoye une certaine routine yitwa guhimbaza Imana, muga bitimbitse kandi dasaba icubahiro c'Imana, kandi adatwebwe ataciri kuratumarira. Mugabo ikiri dangereux no gusumba ni igihe twiyumvira ko dufise ivyizerwa vyo kandi ari ivy'ibinyoma, bigaca bivyara gutazira atariko cyangwa guhimbaza atariko, cyangwa inyishu twiyumvira ngo ni worship kandi ari idolatry. Ivyizerwa vyacu biri superficiel, ugutazira kwacu kwa superficiel, ariko iyo ivyizerwa vyacu atari vyo, ugutazira kwacu kuba idolatry. Tukikujwe n'ivyizerwa vyinshi bishingiye ku muntu, bidashira itandukano hagati y'ikiremwa n'umuntu. Ivyizerwa bitahura na musaraba nka umenga Yesu yapfuye kugira ngo twebwe atugira abahamba, atugira abantu bakomeye, nka umenga umusaraba uhari kugira ngo uvuge agaciro kacu kandi uduheze ivy'indoto zacu, ibyo dufise mu ndoto zacu muri kamere kacu, n'ibindi bitandukanye n'ivyizerwa byinshi bidukikuje. Usanga yuko ati ndi Imana, ndakomeye, ndahambaye, nokora ibi. Ugasanga gutandukanya uburangamutima Imana isangiza natwe n'uburangamutima yo nyine yisangiza, iyo ligne de demarcation ntayihari. Kubaha Imana muri vya bindi dusangiza, tugatahura yuko dushobora gusa kubiserura dans les limites de notre finitude, turi vyaremwa bihera. Ivyo Imana dusanzwe byose nk'urukundo, imbabazi, ubuntu bwayo, tubiserura mu buryo bufise aho bugera, ariko iyo ibifise mu buryo bwuzuye. Ariko kandi naho twoserura akamemere k'Imana idusangije, haba harimo ukudatungana misi yose. Ibi vyose iyo umuntu yabipopiranije akagira teoloji atariyo,
usanga ubutazira kwiwe cyangwa guhimbaza kwiwe cyangwa ibyo bita ngo ni inyishu ya worship bisigaye ari gusengerwa Imana kandi uhoraho abizi nuko.